ibyo tumaze gutoza bya mbere byerekana ko amatati yo muri kano karere ariyo ya mbere agoye gusumba ayandi, kandi niyo menshi kubera iki? Niyo menshi kubera ko hari abavukana baryana bavukana mu nda. Niyo menshi kubera iki? Hari abari ngaha bateganiye kana bahungiye mu bihugu byo ngaha mu karere, ugasanga uri mu gihugu yari itongo akaburanwa n'ababa hanze mu micungararo hafi y'igihugu, cyangwa uwo hanze agasimba akagurisha ikimanyu agasha yisubirira hakurya. Ibyo byose mu matohoza ya mbere tutembereye ari Dodoma, dutembereye ari Dar es Salaam, no ngaho hafi Ikigoma, twaramaze kuronka amakuru ya mbere. Aha baryanira itongo usanga basangiye se na nyina, bagategana imyereka muri Sentebe, bagategana imyereka muri Sentare, bagategana imyereka imbere y'abarongoye ikomine canke intara. Uyu munsi rero muri iyi nama iriko irabera mu Rumonge ku munsi wa mbere, twifuza kubashikiriza iki? Twifuza kubashikiriza ibintu bine bitugenza, kubera ko uyu munsi tuje kuganira ivyerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Ivyo bibazo by'amatati y'amatongo n'ayandi matungo tuvuga ko tubirabisha kuri kahise igihugu caciyemwo, kahise mu mvugo ya CVR tuvuga tuti ni kahise kabayemwo izinguzingu y'ubwicanyi, imiryango ikabura abantu, ugasanga n'ivyabo biciye binyagwa, hanyuma ari umupfakazi cyangwa ari umupfakare, ari imfuvyi zigaca zibura n'ivyo zikorako kugira zishobore kurera abana basigaye, kugira zifashe abana bari mu ishure kuko ivyabo vyaciye binyagwa. Iryo jambo rya mbere muritumbereze amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Muri icyo kibazo ca mbere haravugwamwo amazu, hakavugwamwo amatongo, hakavugamwo muri kahise ivy'imiduga byanyazwe, imangazini n'amafaranga yo muri banke, eka mwijambo ayandi matungo harabamwo n'ibindi byanyagwa mu miryango. Ijambo rya kabiri niryo gusaba bitavye iyi nama, baba baje kwita icabo canke baserukira intwaro gushika mu nzego z'intango, yuko botubera mu ngoro bakigisha abo begereye, abo barongoye, abo bagendana, yuko umugwi severe utazomenya ukuri ku matati y'amatongo n'ayandi matungo, abazi ukuri muri quartier, abazi ukuri ku mitumba, abazi ukuri ku mazu yanyazwe canke ku matongo, batatubwiye ukuri. Uko kuri twifuza gutandukanye n'ibinyoma tumaze kumenya vya mbere muri kano karere turimwo, tukajabuka Nyanza Lake, ubu hitwa Nyanza,
eka tukaguma muco twita intara ya Burunga. Muri aka karere twifuza ko ibinyoma vyohagarika kubesha. Twifuza ko abagendana impapuro ndangatongo za magendo bobihagarika. Twifuza ko amatati yogabanuka kubera ko turose imvuga kuri nyinshi. Nimwaguma mubesha imigwi leta ishiraho, muzokwama muri zuguruzuguru, mwifuza inyishu ari mwe mudindiza inyishu kubera mudashaka kubwira inzego ukuri. Nashaka ndudurire ko kw'impapuro za mbere za magendo ziriko ibidodo vya wa mugwi sentebe utagikora. Ibidodo vya magendo vya mbere twabitoye muri kano karere. Ibidodo vya magendo vya mbere twabitoye muri kano karere. N'urongoye ikomine umwe twicaranye tukaganira ico kibazo yaratubwiye n'inzu ivyo bidodo vya magendo vyakorerwamwo. None ko mwifuza inyishu, ko mwifuza ukuri, mwumva tuzotora ukuri gute mutadufashije? Ejo buca amategeko akora, duhanishe abavuga ibinyoma, abagendana impapuro ndangatongo za magendo, ababeshi na babandi nyakubahwa Musitanteri yavuga bumvikana bati genda usurire uriya, genda usurire uriya, niyatsindwa uriya tuzogabura ibivuyemo. Nimuzire kutubwira amajambo asosa, muze kutubwira amajambo azana umuco kugira tuje gutanguza amatohoza dushobore koroherwa nk'umugwi. Ijambo rya gatatu niryo kubasaba kwinjira mu rugendo ruhambaye, urugendo rwo kuyaga hagati y'abanyaze n'abanyazwe, hagati y'abanyaze n'abanyazwe, kugira amasezerano n'umwumvikano biri hagati y'abanyaze n'abanyazwe abe menshi. Mwibwirizwa dukoresha abumva ikinofunofu bavyita arrangement à l'amiable, bigwire CVR ize yemeza amasezerano yavuye mu miryango ibiri kubera bumvikanye. Ari inzu ati turayisubije, ari inzu ati turaguhaye amafaranga kugira amatata ahere, ari itongo turarisubije, canke ari itongo twumvikanye yuko twari igipande natwe tugasigarana ikindi, mugabo bisohoke bivuye mu mwumvikano uhagarikiwe n'umuryango, uhagarikiwe n'abaserukira ikomine, izone, umutumba, ikartier. Tutabigize gutyo, hari abantu bitwa ko ariko baraburana bazorinda basezera isi bataronse inyishu, kuko ibyo tumaze gutoza bya mbere vyerekana ko amatati yo muri kano karere ariyo ya mbere agoye usumba yandi, kandi niyo menshi kubera iki? Niyo menshi kubera ko hari abavukana baryana, bavukana mu nda. Niyo menshi kubera iki? Hari abari ngaha bategana imyerekana bahungiye mu bihugu byo ngaha mu karere,
ugasanga uri mu gihugu yari itongo akaburanwa n'ababa hanze mu micungararo hafi y'igihugu, cyangwa uwo hanze agasimba akagurisha ikimanyu agaca yisubirira hakurya. Ibyo byose mu matohoza ya mbere dutembereye ari Dodoma, dutembereye ari Dar es Salaam, no ngaho hafi Ikigoma, twaramaze kuronka amakuru ya mbere aha baryanira itongo usanga basangiye se na nyina, bagategana imyereka muri Sentebe, bagategana imyereka muri Sentare, bagategana imyereka imbere y'abarongoye ikomine canke intara. Iyo jambo rya gatatu turarishimitse ko. Ijambo rya kane ni iryo kubabwira ko turiko turagerageza gukiza ibikomere by'abakomeretse kubera amagorwa n'amaganya kahise kabi kateye imiryango. Hari kubura umuvyeyi ngaje twagwa itongo, inzu, ni ibikomere bibiri bitoroshe cyane cyane ku bapfakazi, ku bapfakare no ku mfuvyi. None banyakubahwa, mbereye kuri Musanteri, mwifuza igihugu cama mu matati, cama mu mpari? Tugumye mu matati no mu mpari, amahoro arama tuzoyaronka ryari? Umutekano wuzuye tuzowuronka ryari? Nico gituma dusabye Musanteri n'abamufasha mukomeze ivyigwa vyo gukunda amahoro no kwigisha amahoro no kwigisha ukuri, kugira abapfakazi, abapfakare n'imfuvyi ntibapfe bari mu kabonge, ari tongo iparsere, hagire n'akamanyu kagaruka imbere yuko basezera iyi si. Ngira ntiraheze kuri iryo jambo rya kane, ndababwira yuko twinjirira kw'ireresi. Ireresi ridutembereza muri kahise, katwereka ko ibikomere abarundi bagendana ari byinshi. Ibyabaye ku ntwaro y'abanyamahanga, abadagi, ababirigi, icyo twita abakoroni, abamisionari, baba abakatolika, baba abaporotesani. Aho iwanyu hoho harisangije ikintu kidasanzwe, umengo abanyamahanga batanguye kuhashika barabisubiye neza hirya y'ejo n'abayisilamu. Niko batwigishije ku munsi wa gatandatu. Kahise rero tukarabe tukinjiriye mu vyumba bitandukanye, guhohotera agateka kazina muntu, kwicwa, kunyagwa, cyane cyane kwicwa, kunyagwa vyakomeye muri iyi myaka ya 60, ya 70. Mvuze mu myaka ya 60, ya 70, mvuze imyaka y'umuzo w'abanyamahanga, abadagi n'ababirigi, abamisionari. Sinibagiye ibyagoye Burundi ku ntwaro y'icami canke y'umwami, sinibagiye ibyatugoye turiko turarondera ukwikukira tukagandagura biciye kuri aba canke abandi, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Sinibagira ibyagoye Burundi tuvuye mu matora y'abadepute n'abakenguzamateka mu 65. Sinibagira ibyagoye Burundi mu 69. Sinibagiye ibyagoye Burundi mu 71. Sinibagiye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 72. Ariko nsubira inyuma, sinibagiye ibintu byose vyerekanye ko kuva twinjiye mu rugendo twise rwo kwikukira rwahitanye abarundi batandukanye.
gusa. Iyi reresi rero muyirabe ibe icigwa, abataje mubabwire muti hari ibyo twabonye tutari tuzi, abanyarumonge hari ibyo muzi cyane cyane abakuze, abakiri bato hari ibyo babwiwe n'abavyeyi babo. Murazi ko 72 itariki 29 z'ukwezi kwa kane ku mugoroba habaye ibintu bidasanzwe hano mu Rumonge no mu micungararo, bimwe bivuga ko ariho ihonyabwoko ryaje ritangura mu Burundi bwose. Mukure mu ivyigwa, tubasabe kandi nihagira guterera, ntimuterere ivyiyumviro vy'ububeshi, muterere ivyiyumviro bizana inyishu kugira ngo imanza z'amatongo n'ayandi matungo zigabanuke. Niho muzoba mushigikiye uyu mugwi turi 13 ukuri. Abagufise ba mbere banyakubahwa ni mwebwe murongoye izone, imitumba, amakartier. Ukuri ku nzu ya naka no kwitongo rya naka ni mwebwe babanyi mubinyegeje. Tuzobimenya dutevye canke ntitwigere tubimenya, kuko mwashimye gushigikira ibinyoma n'ababeshi. Meraje rero ndabashimira ko mwatwitavye. Imana ikomeze Uburundi, Imana ikingira Uburundi, tugira amahoro, ubumwe n'ubutungane bunwanisha mu gihugu cacu.